kundwi iheze twariko turabira hamwe isezerano rya Yefuta. Last week we studied the vow of Ephraim. Aho twabonye Yefuta ukuntu yasezeranye kubera ubwoba bimuzanira amarira n'umubabaro. We saw last week on how Jephthah vowed in fear and it brought him tears and sorrow. Ikibazo rero dushobora kuba twibaza canke twaranibajije ni none gusezeranira Imana ni bibi? A question that we might have asked ourselves is vowing to God bad? Reka twinjire mu cigwa cacu c'uno munsi kumbura ico kija kugufasha. We're going to go into today's teaching. Maybe this teaching is going to help you. Kuko nawe turaza gusanga uwundi muntu nawe yasezeraniye Imana kandi bimuzanira umunezero. We're going to study another person that vowed to God and it brought him joy. Amen. Amen. Icigwa cacu c'uno munsi ni ubushobozi bw'umutima usenga. Today's title is The Power of Praying Heart. Ubushobozi bw'umutima usenga. The power of a praying heart. Tugiye kwisunga inkuru y'umugabo yitwa Elukana. We are going to go together reading the book or the story of a man called Hana. Uyu yari afise abagore babiri. This man had two wives. Umugore umwe yaravyara uwundi ntiyavyara. One wife was giving birth and the other was barren. Yari ngumba. She was barren. Abagore babiri umwe yari Penina uwundi yari Hana. One was Penina and one was Hana. Tuza guhagarara cyane kuri Hana ku buzima bwa Hana nk'umugore w'ingumba. We are going to study a lot in the story of Hana as a barren woman. Uyu mugabo Elukana uko umwaka utashe yamaja mu ngoro y'Imana n'umuryango wo gusenga no gutanga ibimazi. This man Elkanah used to go into the house of the Lord every year to worship and to give offering. Ivyanditswe bitwereka ko iyo agiye gutanga ibi bimazi no gusenga, when the word of God shows us that every time he went to offer or sacrifice to God, hari ukuntu yagabura imitigiri ibi bimazi mu guhereza umuryango wiwe. There's a way that he divided the offerings between his households. Sinzi kuno munsi mu kubikora n'imiryango yacu ariko je nakuze tugiye gusenga mama yafuma avunjisha amarande cuma katugaburira twese kugira ngo umuntu wese aronke ingene aza guta naze kuva yadatanze. I don't know if we still do it, but I grew up my mother dividing even a 10 rand and sharing it amongst the children so that we can all have something to offer. Ni ibintu vyiza cyane ko vyigisha abana gutanga. It is a very good thing because it teaches our children to give. Ndaguhamagariye kwiga uwo muco. I wish that you learn that habit. Elukana nawe yarafata mu vyafise akagabura imitigiri uko abana biwe bangana n'umuryango w'ungana. Also Elkanah will take what he has and divide it amongst the children that he had. Ariko Bibiliya itwereka ngo Penina n'abana biwe ivyo yabagaburira. But the Bible shows us that what he gave to Elkanah and what they got. Ageze kwa Hana yaca bimuha kabiri. But when we got to Hana, he doubled it. Ni kuvuga ngo nimba mu rugo mu muryango wa Penina agabuyeyo amaje igihumbi bibiri umwe akamwijana uwundi abiri unanga mu muryango bikagara ko agibihumbi bibiri. It showed that if in the household of Penina, if he gave 100, 200, 300 together will be 2,000. Ageze kwa Hana cafata vya bihumbi bibiri yagaburira ba bantu bose bari kwa Penina agaca bigwiza kabiri agaca mu bihumbi bine. When we got to Hannah's household, that 2,000 rand that he would get, he would double it into 4,000. Ibi vyose yariko arabikora kugira ngo yereke Hana urukundo amukunda kugira ngo ntiyiganyira. He would do this to show Hannah the love that he has for her so that she may not be sad. Kugira ngo ntiyihebure. So that she may not be despaired. Reka twinjire mu canditswe dusome Samuel wa mbere igice ca mbere guhera ku murongo wa mbere gushika ku 8. We are going to read 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 8. Hari ijambo rivuga ngo umunsi Elukana yatanga kw'ikimazi yahakwa imitigiri Penina umugore wiwe n'abahungu biwe n'abakobwa biwe, ariko Hana yamuha umutigiri ungana n'iyabo kabiri kuko yamukunda, ariko Uhoraho yari yaramuzivye inda kandi mukeba we yama amushinyagurira akamutera intuntu kuko Uhoraho yamuzivye inda. Uko niko vyagenda uko umwaka utashe. Uko Hana yaduga aja mu ngoro y'Uhoraho niko mukeba we yamushinyagurira. Nico catuma arira akanka kurya
maze umugabo wiwe Elukana akamubaza, aturizwa n'iki Gahana? Niki kikubuza kurya? Ubabajwe n'iki? Mbega sinkurutira abahungu 10 wovyaye? Mane dufashe cyane. May God help us. Tubona iyo bagiye gutanga, Elukana yafata imitigiri yahaye abo kwa Penina akayigwiza kabiri mu kuyiha Hana. We see that every time when they went to give offering, Elkanah would take what he had and double it for Hannah. Hariho umubabaro atamwana w'umuntu ashobora kuguhoza. There is sorrow or sadness that a man cannot comfort you in. Hariho amarira n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe badashobora kuguhoza. There's tears or crying that even your husband cannot comfort you. Ariko aya marira arafise aho ashobora guhorera. But these tears have a place where they can be comforted. Hariho umwe gusa ashobora guhoza aya marira. There is only one that can comfort your tears. Elukana yagerageza uburyo bwose kugira ngo azane umunezero mu buzima bwa Hana umugore wiwe. Elkanah tried very much to comfort her wife Hannah. Ariko nivyo yagerageza byose ntibyashobora gushikira umubabaro n'amarira Hana yari afise. But whatever he did, it couldn't comfort the sorrow, the sadness that Hannah had. Mane dufashe cyane. May God help us. Reka turabe, hari ibintu bitatu nakuye muri iki cigwa nshaka ko twigako cyane. There's 3 things I took from this teaching that I want us to learn together. Nashaka ngusabe ngo nihagira ikiri jambo gigisha ku mutima wawe. I want to ask you that if anything that the word may touch in your heart, ntugifate ibisanzwe. don't take it as normal, Kuko iri jambo rizoba ari iryawe. because this word might be yours. Hariho umubabaro utwegereza ku Mana. There is sadness that brings us closer to God. Umubabaro utwegereza aho Kristo ari. A pain that brings us closer to where God is. Uyu mubabaro yaba umugabo yaba umugore ntibashobora kuwudukuramwo. This pain, it may be your husband, it may be anybody, they cannot take away this pain. Kugeza uyu mubabaro utweretse inzira dutwaraho Kristo ari kugira ngo dushobore kubona amahoro. This pain will take us directly to the arms of God so that he can comfort us. Si ibihe byose bigoye ku buzima bwawe biba ari bije kukwica canke kukugirira nabi. It is not every time you pass through pain that this pain is going to lead you to death or to harm. Hari umubabaro uza ku buzima bwawe uje kukwigisha kugira ngo ugukuze canke ugukura aho uri ugushikane ku yindi ntambwe. There is pain that comes to you to make you strong, to bring you from point A to B, or even bring you closer to God. Hari ibihe bigoye ducamwo bigamije kutwigisha canke kwigisha abadukikuje. We can also go through suffering or pain that brings us to learn or teach the people around us. Hana yaciye mu bintu bikomeye cyane uno munsi bishobora kukwigisha. Hannah passed through the most difficult times. Today it's teaching us. Hallelujah. Hallelujah. Yarafise umubabaro mwinshi cyane kuko atavyara. She had a lot of pain because she couldn't give birth. Yaripfuza kuronka kana nkuko abandi baronka abana. She wanted to give birth the same way other people gave birth. Ahubwo mugenzi we Penina yaronse abana kama mushinyagurira. But her fellow wife, maiden, would Penina gave birth and would mock her. Elukana umugabo wiwe Bibiri twereka ko yakundana cyane ku buryo yama yipfuza ukuntu yo muhoza amarira. Elkanah, the Bible shows us that he loved his wife very much and always wanted to see a way to comfort her. Abonye atari ko arajya kamubaza ati ubabajwe n'iki? When he saw that she was not eating, he would ask her, why are you not udashaka eating? kujya mugore wanje? Why are you not eating, my wife? Mbega sinkurutira abahungu 10 wovyaye? Am I not more than 10 sons that you can give birth to? Icompa mwabagabo namwe tukagira umutima wo kuza turondera ibibabaje abagore bacu kugira ngo tubatere intege. I wish that us as husbands as well, we could have this heart to comfort our wives in whatever is making them sad. Elukana yama yipfuza kubona Hana anezerewe ariko ntabibone. Elkanah always wished to see his wife happy, but he couldn't see it. Hari igihe ariko Elukana nawe atatahura umubabaro wa Hana. There's also times where Elkanah couldn't understand
Hannah's pain. ariko Imana yaratahura umubabaro Hana yari afise But- niyo Elukana atatahuye. But God knew the pain of Hannah, even if the Elkanah couldn't understand. Kuko Elukana yavuga ati ndagerageza ibishoboye vyose, je nibaza ko ndamurutira abana 10 yovyaye, ndagerageza nkamuha imiti ibiri ni gutaguma babaye ntiyabitahura. Elkanah couldn't understand that how I am more than 10 sons that she could give birth. I do everything for her. But why isn't she happy? Ariko nagomba nkubwira uno munsi ngo Imana yumva amarira y'umutima uyiyeguriye. But I want to tell you today that God hears the pain or the sorrow of a heart that is open to Him. Igahindura ivyaramarira indirimbo. And He will turn what was sadness or pain into singing. Mbega turi kuri iyi nkuru ya Hana uri kuriyumvira ari we muri ubu buzima n'ubuhe mwifato wogira. I want to just for you to think in this life of Hannah, how would you or who would you be your savior? Wogira umwifato uwahe? How would you hold yourself? Haleluya. Icambere yoba imishwano yo gushwana na Penina. First of all, you would have a lot of Wewe conflict wibaza no with kuba vyaye Penina. abana nanje umugabo arankunda akazima inshuro zibiri vyaguhaye aguha dukeyi. You would go into conflict with Penina saying, my husband also loves me. He gives me more than you. Canke umugabo wawe atashe ukuvuga uti nimba unkunda Elukana nkura ahantu sinshobora kuba ahantu je singuma aha. Or as Hannah, you would say, if you love me, my husband, take me away from Ntwara Penina. ahantu kure. Take me away. Take me far away. Canke ukatangura kurondera imiti mu nzira zitandukanye. Or you would start looking for treatment in different ways. Tangura kurondera ivyumba vy'amasengesho bitandukanye. You start looking for different prayer rooms. We kumenga wari ugwaye nihe bagusengeye urakira. Where you go to pray, and they're gonna heal you. Nehe muzi hari umuntu asengeye abantu bahenuka bagaca bavyuka bakize. Where would you look for somebody who's prayed for somebody and they've gotten healed? Nta hantu muzi naho boba batanga ikimazi je mu ndangira nabo batanga akantu ndagatanga. You would start asking, where do they give something so that I can give and get healed? Ugacuhura rero na mbe bamwitande Joshua canke Gafaranga mbe bavuze ni Bishop Gafaranga. You would meet Joshua's or Kugira ati ngo ngusengera kurangira kwa Bishop Gafaranga. you would start looking for different prophets. Hanyuma washika akakubwira uti okay wanzuzana amarandi 10,000 ngaha kugira ngo ndagusengera ucukira. And then they will tell you, bring 10,000 and then I'll pray for you and you'll be healed. Umukenyezi ari mu kibazo nk'iki A woman who is in this kind of pain yogurisha n'ibirato could sell the yogurisha shoes, n'ibintu afise would sell everything they have kugira ngo aze kuraba gusa ko ashobora gukira. so that they can see that they can get healed. Mane dufashe cyane. May God help us. Umugabo agataha muhira agasanga aga TV ntikari mu nzu. Your husband will get home and the TV is gone. TV igeze mwa profeti. The TV is at the prophets. Ntimworaba inzu mu TV mu nzu kwa profeti ta TV iriyo ntukira. If there's no TV in the prophet's house, you can't get healed. Uyu niwo mwifato abantu benshi tuca tugira iyo tugeze mu bibazo. This is the kind of thinking or the kind of behavior we start going through. Iyo tugeze mu bibazo bikomeye dutangura kurondera ivyo twokora n'ingufu zacu. When we are in a lot of trouble or in a lot of pain, we start looking for ways to help ourselves. Ubwenge bwacu dutangura kubutwara mu bintu byinshi kugeza aho turura tukagira na stress mbere bamwe bakagira stroke. We start thinking and we start going far in our thoughts. Sometimes it even leads us to a stroke. Mani tubabarire. May God forgive us. Reka turabe umuco Hana yagize rero muri ibi bihe nawe. I want to show you how did Hannah go about in this time. Turabe inyifato ya Hana. How did Hannah act in this time? Slide ikurikira. Our next slide. Inyifato ya Hana muri ubu bubabare yari arimo. How did Hannah behave muri aya marira n'umugabo atashobora kumuhoza? in this time of pain where the husband couldn't even comfort her? Mbega nawe yoba yaravuze ati nkura hano? Did she say, take me away from here? Yoba yarashwanye cyangwa agakubitana ingumi na Penina? Did she fight and physically fight with Penina? Hari amajambo yoba yarishuye Penina? Were there words that were exchanged between her and Penina? Mukuraba umwifato yiwe reka tubandanye dusome.
To look at how Hannah behaved, let us read. duhere ku murongo w'icenda Let us read from verse 8 gushika ku murongo wa 18. until verse 18. Unyumvirize. Listen to me. Maze barangije kurya no kunywa aho bari ishiro, Hana ava hasi, kandi Eli umuherezi yari yicaye ku ntebe yiwe ku gishimaryango mu rusengero rw'Uhoraho. Maze Hana asenga Uhoraho afise intuntu, arira cane, asezerana isezerano atewe Uhoraho Nyen'ingabo, niwaraba umubabaro wanje, incoreke yawe, ukanyibuka, ntunyibagire jewe incoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha Uhoraho aba uwawe, kuzorinda apfa, kandi nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe. Nuko akomeje atyo gusengera imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe, kuko Hana yavugira mu mutima akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nico catumye Eli yiyumvira ko aborewe. Nuko Eli aramubaza ati, uzogeza hehe kwa muborewe? Genda uhebe iyo vino yawe. Ariko Hana aramwishura ati, oyaye mwami wanje, ndi umuntu yabonye amahano, nta vino nanyoye canke ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishura ati, nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ico wayisavye. Nawe aramwishura ati, numpangaze jewe incoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza ararya, ntiyasubira kwiraburaniga ukundi. Amen. Umwifato wa Hana. This was Hannah's behavior. Twabonye bimwe nariko ndavuga vyose. Did we see everything I was saying? Yagiye kurondera abaprofeti. Did she go look for a prophet? Yagiye kurondera ivyumba bikomakomeye. Did he go look for big prayer room? Yarondeye hari abapfumu. Did he go to the witches? Yarondereye ubufasha hehe? And she went to look for help in the Lord. None yaraburonse. Did she find? Reka dusubire kuri slide yacu ya 4. We're gonna go to our 4th slide. Ku nyifato ya Hana nyene niho turi. The behavior of Hannah, that's where we are. Mu buzima Hana yabayemwo, in the life that Hannah lived, ashinyagurirwa na Penina, when every time she was mocked by Penina, ntabwo yigeze yishura amajambo y'insaku Penina. She never replied to Penina. Yarahoze aratekereza. She was calm and thoughtful. Yaranabizi yuko Penina siwe yamuteye umubabaro. And she knew that Penina is not the one who nta brought his majambo pain. yavuze, She said no words. ahubwo yiyumvire mu mutima wiwe aho bironkeka. That she looked deep into her heart. Where does it come from? Afata ukuri kw'ibibazo afise kuri mu mutima wiwe, She took the truth of what was in her heart. aravyikorera n'intuntu yose afise. She took it with all her sorrow. Avuze ati, ni wewe wavuze ngo mundemeke amaganya yanyu yose. And she went to the Lord and said, Ndakuzaniye umubabaro wanje wewe. I am bringing you all my pain. Uhoraho. You, Lord. Nta n'amajambo menshi mvuga. I'm not going to say many words, Ariko ndakwereka ko mbabaye. but I want to show you that I'm in pain. Ndakwereka ko umutima wanje uri kurira. I want to show you that my heart is in pain. Umutima usenga. The part that prays. Ubushobozi bw'umutima usenga. The power of a praying heart. Apana umuntu usenga, umutima usenga. The heart of a praying. Hana nta majambo yavuze, icyanditswe kitubwiye ngo nta majambo yavuga ariko arasenga. The Bible tells us Hannah didn't say many words when she was praying. Yibutse ijambo gusa. She just remembered one word. Kumbure yari yibutse ati hariho uwavuze ngo
nimuze kuri jewe abananiwe. As she remembered that word said, come to me all who are weary. Avuze ati n'uyo nyene ngomba ndabishire. I'm going to take my words to him. Aragenda mu ngoro. He went to the house. Aha hantu hariho umuherezi mukuru. Here there was a big priest. Apana umuherezi gusa, mukuru. The biggest priest. Eli yari umuherezi mukuru akaba n'umucamanza w'Abisirayeli. Eli was a big priest and a judge of the urubanza Israelites. aciye ntawe asubiramwo bavuga ati nuko nyene biraheze. The judgment that he had, it was all that nothing else could be done. Anaragenda musanga yicaye ku irembo ry'ingoro. And then Hannah went and found him sitting outside. Ariko yavuze ati si wewe unzanye. But she said, you are not the one that is. Uwavuze ngo tumukorere amaganya yacu si wewe. You the one who said, bring my trouble. N'umugabo byaramunaniye kumfasha nawe ntaco womfasha. Even my husband couldn't help me. There's nothing you can do. Aragenda mu ngoro. He went into the house. Bibiri ivuze ngo nta majambo yavuze. The Bible said that she didn't say many words. Gusa yaguma pepaguza umunwa. But she started moving her lips. Isengesho ry'ukuri si amajambo menshi arunze umunyu. A true prayer is not many words. Si ugukoma induru. It is not shouting. Umutima usenga. A heart that prays. Umutima utahura umuntu wegereye uwo ariwe n'icyo ashobora gukora. The heart that understands who you are with and what they can do. Mana idufashe cyane. May God help us. Anasengera mu mutima. Hannah prayed in her heart. Anasezerana n'isezerano mu mutima atavuze. And started vowing in her heart without speaking. Tubona umutima nta ruhara wigeze, umunwa nta ruhara wigeze ugira mu bibazo vya Hana. There was no pain or sorrow in Hannah's heart. No, umunwa ntabwo wigeze ugira uruhara mu mubabaro wa Hana. Her mouth didn't have any key role in her pain. Ariko umutima wakinye igikorwa cyose cyari gicoboka. But her heart received everything that was possible. Uyu Eli rero yicaye araraba uriya mugore yicaye hariye ko aguma pepa gusa ntavuga ntasenga habuze uyu muntu yaborewe tu. When Eli saw this woman who's just sitting there crying, not praying, Ninde said you is drunk. Muribuka abandi bantu babwiwe ko baborewe. Do you remember the other people that were told that they Jerusalem. were drunk in Jerusalem? Abwiye Hana ati wewe wa mugore we zureka inzoga. I told Hannah, woman, stop being drunk. Gabanya inzoga, gabanya izo nzoga araba. Reduce your drunkenness. Imana tubabarire. May God forgive us. Hari umubabaro ushobora kubamwo abana b'abantu badashobora gutahura. There is pain that you can be in. Human beings won't understand. Twabonye ko Hana yamubwiye ati mwami wanje ntabwo mborewe ntabwo ndi umuntu w'ingeso mbi. We see that Hannah told Eli that I'm not drunk. I don't have that behavior. Ariko ndiko mbwira uhoraho umubabaro n'intuntu biri mu mutima wanje. But it's because of the pain that is in my heart. Birandemereye birandenze. It is heavy. It is beyond me. Ibaza ari wewe ugiye gusenga ugaca usanga pasiteri ntihari canke nde. Wogenda gusengera yaca nk'uwocuza kwa pasiteri ati ntabara nsengera. I imagine if it was you, if you saw the pastor there, would you go to the pastor to pray for you? Nese ko vyaca bigenda. Uciye usanga Pastor Edmond. That's how it will go. You would go ugiye to Pastor gusenga ugaca usanga Edmond. ntiyari uvuga tuno munsi ndarokotse mbere n'Imana nsanze na pastor ihari. Aransengera. You would think I am even safe. There's a pastor here. The pastor will pray for me. Ariko Hana yavuze ati siunzanye nari ndabizi ko uhari mugase nakurondeye. But Hannah knew that the Eli was not the one that brought her there. Abibwira Imana yiwe. And she went and told her God. Amen. Amen. Kibaza abantu tugira. One of the problems that we have as humans, duhanga amaso yacu ibibazo turimo gusoma uko tuyahanga Imana. We give our eyes a lot to the problems that we are going through more than God. Bigatuma n'ikibazo ntigihera ahubwo kikaguma kiba kinini. Which means that our problems will get bigger instead of ahubwo bunini bw'Imana ntitunabe tukibubona. we can't even see the greatness of God. Ariko nagoma nkubwire ngo ushobora kuba ufise ikibazo kiremereye umutima wawe. But I can tell you, you might have a problem that is heavy or painful in Hana your ariko heart. arakwigisha iki uyu munsi? What is Hannah teaching you today? Hana ariko akwigisha iki ukwiye guhindura
ubugingo bwawe wihuye n'ikibazo. What is Hana teaching you to change in your life today when you pass through trouble? Amen. Amen. Ntuhanga amaso ikibazo ufise. Don't give your eyes to the problems you are going through. Hindukira uhanga amaso Kristo. Turn around and put your eyes on Jesus. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe baruhura. Jesus said, "Come to me, all who you are weary and tired, and I will give you rest." Katisha amaso yawe n'ivyumviro vyawe vyerekeze kuri we. Turn your thoughts and your eyes to the Lord. Ugende nk'ahantu umubwire ati nje ngaha n'umugabo wiwe ntiyarazi iyo wanari. He go like Hannah. Even her husband didn't know where she went. Ntiyarazi ivyo yanari ko arakora. She didn't know what Hannah was doing. Ariko aha hantu havuye inyishu. But in this place, Hannah left with an answer. Umutima usenga. A prayerful heart. Ubushobozi bw'umutima usenga. The power of a prayerful heart. Uno munsi Today, iyo duhuye n'ibibazo, when we meet with trouble, icambere tubona gikenewe. the first thing that we see is needed Nubwo woba wakwiyumva kuri hafi y'Imana. is to feel that you are close to God. Ucuvuga uti Imana, ikibazo kirashitse we banza urindire ngiye gutunganya ikibazo. You first say, "God, wait, I'm going to fix this Ugaca problem." ugenda rero. And you go. Ukagerageza ahubwo hiyongera ikindi niko bidahera. You continue to fight, you fight, and they keep coming and Bamwe keep bahitamwo coming. kugira ko no kugaruka ku Mana ntibagaruka. Some go and they don't even come back to God. Abagarutse nabo bagaruka bari bavuga ati ahubwo ubu vyabaye vyinshi. And those who come saying there is even more now. Kuko barondereye inyishu ahitari. Because they went to look for answers where the answer is not. Mana idufashe cyane. May God help us. Reka Steve atwereka agafoto kamwe ngaha mbereka akantu. Steve is going to show us a photo that I want to tell you something. Yeah. Urabona aba bantu barabagenzi. You can see these two are friends. Uyu rero ahuye n'ikibazo. This one has a problem. Ntabajijuye ko ashobora kukironkera inyishu. Didn't ask this one if we can have Avuze ati banza undindire muri bende banza wihangane mangiye kuja gutunganya ikibazo nzoba ndagaruka. Said I'm coming, I'm going to fix the problem and I'm going to come back. Mwishengero mwihangane nimba mubona ntariko ndatonda mwishengero hari utubazo turiko turanshikira ndagiye kubanza gukemura. The church wait a bit, I'm going to fix some problems. Wibaza ko uzovayo vyakemutse. Do you think that you're going to come back? Ibibazo by'ubuzima bizohera ubuzima buhavuye. The problems are not going to... Ubuzima utarabwa kwa ibibazo by'ubuzima bizokoma bihari. If you are not yet removed from life... Niwagomba gukorera Imana ibibazo by'ubuzima biheze, rindira ni wapfu uzoyikorera wapfuye. If you want to serve God after troubles, kuko kimwe kirahera ikindi kikaza. Because one trouble... Aba bose ubona umenga barayagayaga mwishengero suko atabibazo bahura navyo. Those who you see are shining in the church is not because there's no nuko bafise kwizera nkana. It's because they've got faith. Bavuga ati hariya nyene ni kuri niho bironkeka. They know that here is where it is fixed. Ariko we wumva ati muye n'ikibazo ngomba kubanza kwiruka ukironderera hariya. But you who feel that if you have a problem you want to look urabe neza ko wamenye Imana yawe ukuri kwayo. Look very well if you urabe neza ko wamenye ubwiza bw'Imana n'ivyo ifise. Know very well if you've known the goodness of God urabe and what neza kutahura neza imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Know if you know the will of God upon your life. Hallelujah. Hallelujah. Yaradupfiriye avuga ngo mbagiza abana mu rugo kwa data. He died for us and said you have become ikizobananiza cyose muze kuri jewe. Everything that will trouble you come to me. Muri Petero wa mbere akavuga ngo nimuyikorera amaganya yanyu yose. In 1 Peter it says carry him all your burdens. Zana ivyo bibazo ngavuga ati ndaje kuguhimbaza ariko ndababaye. Bring your troubles even though you're coming to praise him but I am in pain. Kuko niyo wo kwiruka hanze. Because even if you go outside ntuzobimara. You are not going to finish those troubles. Umenga Edimoni wegeze kudusangiza akajamo umenga avuze muri band ko hari abantu bavuga batirika nahuye n'ibibazo hari ubuzima bwinshi ndiko ndacangwa manze ngene ntunganya ibibazo hasindwiza ibintu zoca ngaruka. Pastor Edmond is the one who shared for us in a band that there are those who say let me go out of the church for 2 weeks and fix them and when I'm done I'll come back. Ariko kandi bagarutse bakagaruka bitarahera. But when they come back the troubles are guys, not finished. Bizohera ryari? When are the troubles going to end? Ni leo. Is it? Hana avuze ati ndaza aho bironkeka si ku mugabo wanje. Hana said it's not where I get it from my husband.
sindabironka ku mugabo wanje, I don't get it from my husband. sinshobora no kuronka inyishu kuri Eli, I can't even get my answers from Eli. ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo genda mu bwiherero. But the word of God says, go in a quiet time. Kubamfu ni kumenya ico kuryo kuriko kurakora. Don't even let your left side know what the right So is doing. wanyu amenye abari mu mpisho. Don't go, even your father must not know where you are hiding. Azobahera. He will come and help. Yubashe ijambo ry'Imana. She believed Hana and trusted the Hana word of yarazi God. ijambo. Hannah knew the word of God. Uravye step yafashe urabona ko ari ijambo ry'Imana rivuga gusa n'ibyo yakoze. You can see that the steps that she took, she followed what the word of Ariko God said. twebwe iyi mirongo nyene Hana yubashe twe ntituyizi buke. And these verses, this word that Hannah followed, do we not know these words? Uwufise inyishu amusize hano ariko ariruka agiye kurondera ikibazo. The one with the answer has left him there and she's running to find a solution. Yesu Kristo ari nyuma yawe avuga ati ngwino ndakuruhure, nawe uri kuriruka ati mpanzu ndindire kwanza ngiye gutunganya ikibazo nzogaruka gitungana. Jesus is running behind you and saying, come, let me carry your Nshuti burden and yanje you are running. kiratungana. Is it going to get fixed? Mane dufashe cyane. May God help us. Kwereka agafoto kagira kabiri. Show us the second picture. Uyu rero afise ikibazo n'akarorero. This is an example. This one has a problem. Aravuze ati ndazo nshobora gutura amaganya yanje. I know who I can give my troubles to. Araje. And he comes. Amuhanze amaso. And he gives him the eyes. Akamuha umubabaro wiwe wose mu mutima. She gives him his troubles. Uyu muntu arizeye ko aza kuronka ubufasha cyane. Does this person believe that they're going to get help or not? Uyu muntu ntaba yizeye ubushobozi bwiwe n'inguvu ziwe n'amastrategy ashobora gukora. This person is not trusting their own strategies or their own ways. Ariko yizera ko strategies z'Imana zihagije kugira ngo aronke inyishu. But they're trusting that the strategies of God are enough for them to get an answer. Kuza ugahanga amaso Imana. To come and give your eyes to God. Ukundi ko ndabafia. The way I'm looking at a fear, ndashobora kubona inyuma ya fear. I can see behind a fear. Ndashobora kubona ibyiza n'ibibi biri inyuma ya fear. I can see what is behind a fear, good and bad. Hamwe hoba hari umuntu aje kumugira nabi no bibona. If there's somebody coming to do harm in a fear, I can see Kandi it. nawe arashobora kubona inyuma yanje. I can also see behind. Siko bimeze. Isn't it? Arashobora kumenya ati inyuma yiwe hari ibyiza byinshi. She can see there's goodness behind me. Amen. Amen. Ariko hamwe afia yohindukira karaba hariye. But if I turn and look this side, ibyiza ndamufitiye hano ntaza kubibona. Whatever goodness is there, I cannot see. Ahubwo nyene yibaza ko ibyiza agiye kubironderera hariye. I can think that the goodness is there. Ariko abisize hano. But meanwhile, I've left it here. Imana idufashe cyane. May God help us. Nuhe mwifato ugira iyo huye n'ikibazo. What actions do you take when you are in trouble? Wegera Imana canke ubanza ukavuga ati wowe Mana rindira gato, I'm going to fix it. Do you go closer to God or you tell God, wait a bit, I'm going to fix? Nashaka wibaze. I want you to think. Nuhe mwifato ugira mu bibazo urimo. How do you behave when you are in times of trouble? Kuko nta muntu n'umwe ari hano ashobora kwirarira ko adahura n'ibibazo. There's nobody here that can say I don't go through trouble. Arahari ategera ahura n'ibikomeye mu buzima. Is there anybody here that doesn't go through troubles in life? None nimba twese duhura n'ibibazo mu buzima bajya bagiye kubifixinga baza kuvaho bihetse. If we all go through troubles, is there those can fix it? Is it going to be finished? Imana idufashe cyane. May God help us. Inyifato ya Hana nagomba ngwikwigisha. The way Hannah behaved, I wanted to teach you. Abahanze amaso Kristo. Those who raise their eyes to the Lord. Aba bantu baguma bizeye, baguma bafise ukwizera. These people continuously have faith. Uguma ubona umenga barasayangana. You can see that they are shining. Rimwe na rimwe umuntu akibwira mbere ati reka bariya carakemutse reka. Some people will think, those ones, they don't have any trouble. Bariya nta kibazo bafise byarakemutse nicyo gituma baguma batubwira ngo tugende gusenga. Those ones, their troubles are fixed. That's why they keep telling us to go to church. Ngo muri bende ko maze iminsi iraza ntubishinge. Don't worry about them. Those ones, their troubles are finished in the band.
hamwe mwo kwicarana bakakubwira ubuzima babayemwo, But if they sit and tell you the life they are living, wo kwibaza ati je ko kari gato none, you start thinking, but my problems are small. ko je kari gato kandi akaba ari je nirutse. You start thinking my problems were small and I'm the one Suko running. ta bibazo babona by'ubuzima, It's not because there's no troubles of life, ariko nuko bazi ahanyene bari n'inyishiri. but because they know where they are. That's where Banasohoka banezerewe, they go outside glad. bagashika muhira bakarya banezerewe, They go home and eat. hiraburanirwa ukamenga nta bihari, It is like there's no trouble. bakiyumva nk'abari mu nyishu They feel like they're in answer kubera umunezero w'Imana. because of the joy of the Lord. Amen. Apana kubera ata bibazo bihari, kubera umunezero Not w'Imana. because there's no trouble, but because of the joy of the Lord. Wowe ukatsika umuvuga ati bariya carakemutse. You keep thinking that they don't have problems. Ko ibibazo twebwe abakristo twamenye Imana bitunganwa. That is not how us as believers, the problems are solved. Nta handi bitunganira atari ku birenge vya Yesu Kristo. There's nowhere else problems are solved but the feet of Jesus. Amen. Amen. Hereza Imana amaganya yawe n'ivyifuzo vyawe Give all your burdens and your requests to the Lord mu gusenga no kwizera. by praying and being faith. Nta kiguzi bisaba. And there's no sacrifice needed. Yesu yararishe ikiguzi kugira ngo twemegwe no gusaba tuvyemererwe nk'abana. Jesus sacrificed himself so that we may come as his children. Hereza amaganya yawe. Give him all your troubles. Ariko nimba wumva ukeneye gusezeranira Imana mu kwizera, But if you need to give yourself by faith to God, ukaba ushaka gusezerana isezerano ugasezerana Imana mu kwizera, if you want to give a vow, navyo si bibi, now it's also not bad, ariko ntibive mu bwoba kuko bizokuzanira ingaruka mbi. but it must not come from fear because it will Yefuta bring yasezeraniye sorrow. n'ubwoba bimuzanira ingaruka mbi. Jephthah gave vowed in fear and it turned out bad. Mwibuke ikimazi uko cyatangwa barahimbura. Remember that when a sacrifice was given, it was changed. Barahimburamwo kubiri. They changed they divided it in two. Hama bagashira ku nkwi bagacana. And they put it in wood and they Nukuvuga atanze umukobwa wiwe nawe nyene yuko vyari bigiye kumera batugeza kumukata bagakubita ku nkwi. Even when he sacrificed his daughter, he had to divide her in two and put on the fire. Bivuye mu bwoba atari n'ikimazi Imana yamusavye. Coming from fear when God didn't even ask for the sacrifice. Ni ku buntu zana ibibazo vyawe kuri Kristo. It is for free. Bring your troubles to the Lord. Je narabaye mu buzima butoroshe. I lived in a life that was not easy. Umugore wanje arabizi twagaburirwa n'abantu ubona umusinga tugemuriye tukaca tugenda twabuze ivyo turya. You can ask my wife. We lived in a time where we would be given by the single people would serve us. Tukakira abantu mu vyo batuzaniye abashitsi biheze tukavuga ati none je tuzobago tukazobona umuntu mu gitondo amavuga ngo Ephraim ngo twobona ngo zo duhurire train station wa Imbega. We lived a life where somebody would call and say, let's meet in Weinberg, and they would bring us food. Nashikayo nkasanga yapanze stock bana na tike mfise ngaca nkubita mwitereni nkazizungurukana mwitereni bakamuhira. I would put it in a train. When I got there was stock, and I would put it in a train, move around it, and bring it home. Nizo zibika zaramagi. Even that was... Ahuri n'abandi barahabaye. Even where you are, everybody has passed through it. Ivyo bibazo urimwo ntabwo ari we wenyene, hari n'abandi bariko babicamwo. The troubles you are passing through, you are not alone. Even people are passing through it. Nuwihe mwifato bariko bagira nawe warukwiye kubigirako. What kind of action or what kind of life are they living that you're supposed to learn from them? Hallelujah. Hallelujah. Nashaka kurangiriza akantu ka nyuma. I want to finish off with one thing. Kukwizera kuza n'umugisha. That how faith brings blessings. Hana yarasenze. Hannah prayed. Asezerana isezerano ryo kwizera. And atari ry'ubwoba. She vowed a vowel of faith, not fear. Bibiliya yavuze ngo yitahiye nk'uwamaze kwishugwa. The Bible tells us she went home like she was answered. Eli yaravuze ati we wabore, wavuze ati nuwakubesha nkabore. Eli said you are drunk, and she said I'm not drunk. Acamubwira ngo yarumuhereza umukara amubwira ngo genda ngo Imana ibigukorere nk'uko wabisavye. He was a high priest and he said go
and go as God has done it for you. kandi bimubera umugisha And it became a ngo blessing for her. asubiye muhira When she got back home, kuko yasenze yizeye because she prayed with faith agasezerana ikimazi cyo kwizera and she gave a vow of faith, yigiriye anezerewe she went home very happy. avuga ati inyishu nayironse. She agreed that I have gotten the answer. Haleluya. Hallelujah. Yatashe anezerewe She went home happy. yoza ivyombo aririmba uturirimbo She was washing dishes, atangura singing. kurya bimeze neza. She ate well. Kumbure Penina yaramuraba ati ariko uyu vyagenze gute Penina would look at her and say, what has happened? kwaguma aririmba ngo mwokozi wetu anatupa furaha umunezero ukuye wewe ntuvyari abimubwira ahubwo akongera kuyindi ndirimbo. She kept singing and rejoicing and being glad. Yamubwira ati wewe uribagiye kutavyara muri iyi nzu agaca azana ati uri muzima ugira neza. Penina would say, you are singing but you don't give birth, and Hana would say, kuko yari God, you are afise good. ukwizera kw'Imana yumvise ugusenga kwiwe. Because she had faith in what that God had heard her ntiyari akwiye prayers. kugenda avuga ngo naho bansengeye ngaha ngo ujya mu pastor sindamwizera reka ndondere uwundi. She didn't go home and say, but even though they prayed for me, I don't believe in this pastor. Abantu benshi turafise ibi bibazo mu kunsengera n'umunsi Siedimo yankoze ko bahamagaye Gaston niwe yandamitse kw'ibiganza hasi nokira. Many people have a problem that if Pastor Edmond is prayed for me, but Gaston must also pray for me. Basi yaba ari Pastor Edmond canke Ephraim yankoze ko nacankira. If it was Pastor Edmond or Ephraim who prayed for me, I was gonna get healed. Ariko nakozwe ko n'umuntu yitwa Happy oya. But Happy's prayed for me, no. Ngiye kurondera ikindi cyumba kirimwo umuriro. I'm going to find another place where there's fire. Hana nta nubwo yarondeye abamusengera. Hannah didn't look for people to pray for her, ahubwo yizeye amasengesho yiwe. but she believed in her own prayer. Yarasenze yizeye. She prayed with Ataha anezerewe. and she went home with gladness. Ataha ashima Imana. She went home thanking God Nk'uwamaze gusama. like she had already had a Hari had igihe already uca mu had bibazo ariko kuko child. ukwizera kwawe. You can pass through trouble, but because of your faith, Abantu bakavuga ati mbe vya bibazo yarabivuyemwo cane. people can start thinking that troubles are finished. Kumenga ibibazo vyaheze. It's like those troubles are finished. Si uko ibibazo vyaheze. It's not because the troubles are finished. Ukwizera yagize. It is the faith that Kandi she has. ukwizera kuzana umugisha. And the faith brings Haleluya. blessings. Ana igihe carageze ngo aravyara umuhungu. Anna, the time came, she gave birth to a boy. Amwita Samweli. And she gave him the name Samuel. Hageze kuja gutanga ibimazi umugabo aramubwira ati tugenda avuze ati je nzogenda umwana wanje akwiza ikiringo cyo kumushikana. When it was time to sacrifice, she said, no, I'm not going yet. I will only go when the child is ready. Umugabo avuze ati nibibe nkuko reka twigire twebwe. The husband said, may it be as you wish. Igihe kigeze ngo yagiye avyina. When the time was right, she went dancing. Namubonye aravuga ati umugore kumenga nyene nuguparangara birimwe n'ibikisi. When Eli saw her, was like, what even craziness is here? Aramubwira ati umva mwami wanje ndakubwira. She said, let me tell you, my king. Uribuka wa wundi wa mugore uramuzi wa mugore ntabwo guyibuka. Don't you remember that woman? Wa mugore umwe yaza ngaha nyene bikanga ko avuga ukamubwira ngo yaborewe. That woman that was here and she couldn't speak and you said she was drunk. Haki mutima wanje nariko nsenga nsaba Imana kakana kagahungu. My heart, I was praying for the son. Kandi Imana yarakamaye nari ujya munsi nanasezeranye ko niyakama nzogashikanira Imana. God has given me this son, and that day Uyu munsi nje gushikana isezerano. today I'm here Nezerewe. with joy Kuko Imana yumvise ugusenga kwanje. because God has heard my Umutima prayer. usenga wizeye. A prayerful Ukwizera kuzana umugisha. faith brings happy blessings. Aburahamu Imana imubwira ngo nzanira umwana Isaka ngo mutange kw'ikimazi. Abraham was given Isaac, and Isaac was given as a sacrifice. Imana yongera igeze kwizera kwiwe. And God knew about his faith. Nzanira Aburahamu zana Isaka mutange kw'ikimazi. I told Abraham, bring Isaac and give him as a sacrifice. Aburahamu nta gukekeranya. Abraham was not doubtful. Afata umwana mukubita inkwi. I took the son, Isaac. Amuha umuriro.
gave him wood and abwiye fire, abagendanyi biwe nawe aja ku ndogoba baba baragiye. put the child on a donkey and said they went. Mu nyuma abwiye ngo abagendanyi ati mwesigare ngaha twe tugiye hariya n'umuhungu Then wanje. he told the servant, stay here, I'm going with my son. Akana kikoreye inkwi gafise n'ikibiriti. His son was carrying wood and fire. Kabwiye se gati none papa ko tugiye gutanga ikimazi se inkwi The ngizi. son told the father, Umuriro nguyu I've got wood, I've got fire here, none ikimazi kirihe? but where is the sacrifice? Nafashe iyi nkuru nyene ngeze hano ndagenda mfata akana kanje ndakazana. When I got to this story, I went and took my son. Ndibona ngiye kukabaga ngo ndagacumite ndagashikanira Imana. I was thinking I'm going to Manza sacrifice ndasimba my mbona son. bitoshoboka. I went back and I thought it's not Ariko Aburahamu aragenda But Abraham went, abwiye umuhungu we ati igumire hamwe we ntugire ikibazo Imana ikimazi irakizana. but he told his son, don't worry, Ariko God will give kugukwiza us. yarazi ko agiye kwica umwana we ngo amushikanire Imana. He knew he was going to kill his son, Uku kwizera sacrifice to uragufise. God. Do you have that faith? Uku kwizera uragufise. Do you have that faith? Ariko kuko kwizera kuzana umugisha But because faith brings blessings, yagiye arakora ibikorwa byose he did everything else afata akana arakaboha and tied his son, akaryamika ku nkwi kaboshe laid his son on the fire, on Aw- the wood, afashe igipanga ngo agasature. and when he took a knife Imana iti to hagarika kill him, nabonye ukwizera kwawe. God said, stop, I've seen your faith. Raba hakurya yawe Look on the side. hari intama yari yafashwe iguma yikura mu bisaka vyanka. There was a lamb that was caught. Imana yizanira ikimazi. God brought himself the sacrifice. N'ikimazi twebwe cadukijije ni Imana yacitangiye. Even the sacrifice that saved us, it was God who Si gave ico it. twayizaniye. It's not what we gave him. Ubuzwa niki kwizera ko ishobora kugukiza ibyo bibazo vyawe? How do you not have faith that Uhangayishijwe niki ko nicagukijije ivyaha ariyo yagitanze? even though the one that saved you from sin, Ubu witwa umwana w'Imana kubw'igikorwa cayo atari you icawe. are called a child of God because Nibihe of what bibazo God has did. biguhangayishije? What is the troubles that's bothering you? Haguruka dusenge. Stand up, let's pray. Nikihe kibazo gitontuje umutima wawe? What troubles are bothering your heart? Ndakubaza nikihe kibazo gihangayishije umutima wawe? I'm asking you, what kind of troubles are bothering your heart, troubling your heart? Mbega ninde wizeye ko bufasha? Who do you trust that is going to give you help? Wizeye profete? Are you trusting in the prophet? Wizeye amasengesho y'abandi? Are you trusting in other people's prayers? Wizeye pasiteri ko ari waza kugusengera gusa ugakira? Are you trusting the pastor is going to pray for you and you'll be healed? Canke wizeye utaranavuga gusa ubibwiye Imana ko kwishura kandi ikawugirira neza? But are you trusting before you even pray that God who does good is going to do it for you? Wizeye nde ko agukura muri ico kibazo cawe? Who are you trusting that is going to bring you out of this trouble? Ugusenga kwa Hana Prayer of Hana no kwizera kwiwe and her faith vyazanye inyishu. brought answers. Inyishu kandi yuzuye umunezero. An answer that came with joy. Iyi nkuru yani iri kwitwigisha ko Imana ishobora guhindura amarira yacu amashimwe. This story came to teach us that God can change our pain into rejoicing. Usomye muri Samweli wa mbere igice ca kabiri usanga Ane yaje aririmba afise indirimbo yanditse ari indirimbo ya Hana. If you go into Samuel 1 verse chapter 2, you'll see that Hannah wrote a song for God. Hallelujah. Hallelujah. Inyuma yuko wumvise ko Imana ariyo yonyene dukwiye kwitura. And every time you have thinking that God is the only one that we can give our burdens to, Ushobora kuyerekeza ko ikibazo cawe. you can give him your troubles. Simvuze ngo nimurondera abakozi b'Imana ngo babasengere. I'm not saying that do not look for servants of God to pray for you, Ariko umutima wawe wizeye kwanza ko Imana ikiza niwo wa mbere. but the heart that believes that God is the healer should be the first one. Simvuze ngo nimurondera abakozi b'Imana batura ibibazo vyanyu babafashe. I'm not saying that do not look at the servants of God and give them your troubles to help you, Ariko Imana niyo itanga inyishu. but God is the one that gives Kandi answers. igihuzu cari gikingiriye ahera cakuweho ngo ushobore kwinjira nawe uvuge. And the curtains that covered the holy place was torn so that you may also enter.
Mana ndagushimira kuri iri jambo ryawe, Thank you, Jesus. ijambo rizima rije kwigisha no gukora ku bugingo bwacu ngo ritwigishe neza udufitiye. Iri jambo riko riratwereka icyo watugize gihambaye, aho rimwe na rimwe twama tubirondera mu bandi kandi waduciriye inzira yo gushika nk'abana. Hana atubereye akarorero keza, atubereye akarorero katwigisha ko dukwiye kwirukira kuri wewe gusa, kuko atahandi hari ubukiriro. Si ukwiruka gusa ngo tukubwire amajojwa yacu tunizeye, kuko uje yizeye wese ngo ahava anezerewe. Niyo ikibazo coba kitaratungana agenda anezerewe nk'aho ikibazo carangiye. Hana yatashe nk'uri mu nyishu kandi yiteze kuzosama inda. Data kubw'amasengesho yasenze yizeye. Igisha imitima yacu kukurondera mu bibazo. Igisha imitima yacu kutavyikorera ubwacu kuko tutobishobora. Igisha imitima yacu ko kuri we wariho hari inyishu. Data dufashe kukwizera vyuzuye bishimitse kugira ngo dushobore gushika ku nyishu nyakuri y'ivy'ubuzima bwacu bukwiye kuba, kuko uzi ivyo dukwiye ariko natwe tuzi ivyo dushaka, twirukira mu vyo dushaka ariko ndagushima kuzi ivyo dukwiriye. Reka ibikwiye bibe ku bugingo bw'aba bana bawe. Ndasenze ngo umuntu wese ari hano afise ikibazo ariko akikwereka uno munsi, mwereke ko yari yaratevye ko hano hariho hari inyishu, ko imbere yawe hariho hari inyishu. Ndashaka ngo turiko turahimbaza usenga ubwira Imana yawe ikibazo ufise kimaze igihe kiguhangayishije. Ndashaka ngo baririmbyi bariko baraturirimbisha, wewe ufata akanya ko kubwira Imana ati ngiki ca kindi mwami, ico nari narazungurukanye hirya no hino ndakizanye ku birenge vyawe, ungirire neza nka Hana, ungirire neza. Ariko kandi nimba hari amajambo mabi wavuze ubwira Imana uti mbabarira, kuko sinarinzi nubwo ndi mu kibazo ko nakwiye guta umunwa, kuko Hana nta majambo yigeze yishura Penina. Yaratekereje n'umutima utuje gusa, ariko yizeye ko hari umunsi Imana izomwishura. Amen.